Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka w'2023 haratunganijwe igisabisho cy'igihugu cyo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka w'2023 twaraye dusozereye hamwe rero no kuyiragiza kugira ngo ishishikare guhangaza Uburundi muri uyu mwaka mushasha w'2024. Igisabisho cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ukaba ari nawo mugwa mukuru w'intara nshasha ya Buhumuza. Ico gisabisho rero kikaba citabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice kigira kabiri c'ico gisabisho kizoba kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'izahawe rwaruka imbere y'umutaga wo muri ico kiringo c'ico gisabisho tukaba twongeye kubaha ikaze. Imbere y'umutaga wo ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho hakaba hari kwigenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'2023 urwaruka rwo mu Cankuzo hamwe n'urundi rwaruka rwari rwaje ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu rwararonkejwe inyigisho. Umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yishimikije ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso 4 umurongo wa 28 akaba yaratanze impanuro ku rwaruka rw'Uburundi aho yabasavye kwirinda ubusuma bakore kugira ngo bashobore gutera imbere. Guheba kwiba muhava muvuga muti mu mufuko ati je nta muntu sinumwe ndakora mu mufuko w'umuntu n'intoki zibiri. Rero kwiki cigwa cyo guheba kwiba kugira umuntu ubusuma bumufate muhava mwimvira ngo biva kuki kugira itama kutabumbwa n'ivyo ufise kutabumbwa n'ivyawe. Iryo tegeko Imana ari hayabisirayeli kugira ngo bashobore kubana neza none musi iryo tegeko rirose urwaruka rw'abarundi itegeko rirose abarundi kugira ngo dushobore kubana neza. Uno musi n'umwanya wo guhitamwo gukundana kutiba gukora guheba ubunebwe ndetse guheba n'ivyaha bitandukanye kuko inzira y'umunyavyaha ijana mu mahonero. Nico gituma dukwiye kubaho tugendera ijambo ry'Imana. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba rero yatumiriye urwaruka kwiga gukorera hamwe bagafashanya kugira ngo batere intambwe mu buzima. Akaba kandi yabasavye gutunganya imigambi y'iterambere kugira ngo nabo nyene baterere mu iterambere ry'igihugu. Urwaruka rero rukaba kandi rwasabwe gufasha abatishoboye kugira ngo nago nyene ruronke imihezagiro y'Imana. Mwirinde egoisme mukundane mureme ntimugacike intege ufasha abakene ni ikintu twese tudashobora kwirengagiza. Buryo ufashije umuntu icakenye
nta kindi kikuzanira atari umunezero. Muzobigerageze murabe. Ufashije umuntu ataburyarya bivuye ku mutima, urumva ku mutima wawe uruhutse, urumva amahoro. Rwaruka muze mwige gutanga ibifungurwa ubunyene. Utize gutanga ibifungurwa ukingana uko, uzofungura abantu batashe. Emwe bizoguma byicaye ahonye mu masorori ngo ndindire babandi ko bataha. Ivyo si vyiza na gato, si vyiza. Ivyo kurya biraryoshe mubisangiye n'abandi. Kirazira kuvuga ngo simpaga, ngo ngaburiye abashitsi ngo simpaga nategwe vy'iwanje. Ivyo kurya by'abantu batanu bisangira abantu 10. Muri izo nyigisho kakaba kandi kabaye n'akaryo kuri bamwe mu rwaruka ko gushinga intahe kubijanye n'ivyo bakora bishobora kugururira amaso urundi rwaruka kugira ngo nago nyene rukura amaboko mu muzu rukore kugira ngo gwiteze imbere. Mu nyigisho zahawe indongozi kuri uyo musi nyene, Patiri Cambara Aloise akaba yamenyesheje ko gukora ari umuhamagaro w'Imana na rijya basokuru bayamaze ngo udakora ntakarye, nk'uko biri no mwibaruwa umutumwa Paul yandikiye abanyatesalonika. Akaba rero yabasabye kuja hamwe bagahanurana, bakagira urunani hagati yabo nabo bashinzwe kurongora, bakaba intangarugero. Indongozi nyayo irakunda birongoye kandi kitanga itiziganya. Indongozi nyayo imaze kuja inama nabo irongoye, iratanga imboni itomoye mu gutomora ihangiro y'ivyo bifuza gushikako. Kandi indongozi nyayo ije imbere abandi kandi kaba intangarugero. Shehe Ramadani Ndikumana nawe akaba yasavye ko atakubembereza ibisuma, abambuzi n'abagibiturire, ati bakwiriye nyabuna gufatirwa ingingo ruhasha. Ivyo kubembereza ngurabona ivyo bihagarare, nimufata ingingo zose zishoboka. Aya mahoro tuyakamishe twese, aya mahoro tuyaronkemo twese. Ntaho nikora shikirwe, utaca visa shikirwe, abamutunganiriza babihengetse mukabimenya cukuwa hatua. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe muri izo nyigisho ku ndongozi yabasabye kugira umutima wo gukunda ibikorwa kuko ngo ari byo bizana iterambere mu gihugu. Indongozi rero nihanura, ico nico cambere, guhanura. Kugira uhanure rero utanga ico ufise, rondera rero ico ufise, abantu bagushira imbere kugira ushobore kubahanura. Aha mu mutwe wawe hari iki, mwishaka ryawe hari n'iki. Indongozi nihanura kujya kwa Paul ntawe yaririvya gusa kugana akavuga ngo kwari ukugira ngo mutubonere kwa karorero. None gasha wewe rwadongoziwe bo kubaza nko buri kuravuga uti rero shadu tubanze duhebe ibi bintu byo kunyonora itunga ry'igihugu, nawe bakuzi kunyonora. Chavuga ati none wewe tukwigira kwiki, uvuga ngo mumizi ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora, ntibigifata nivyo uvuga niba ari ivyo ukora. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati rero umurundi wese ngo nakore ico ategerezwa gukora, akunda ibikorwa gusumba uko akunda amafaranga kugira ngo Uburundi bushike ku iterambere rirama. Mu nyigisho ku ndongozi zatanzwe ku musi ugira gatatu w'ico gisabisho, hakaba hari kwigenekerezo rya 28 Kigarama umwaka w'2023, umukozi w'Imana Apolinere Habonimana yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Matayo 25 umurongo wa 14, akaba yashimikiye ku mpano ziri mu bantu, ahavugwa uwabikijwe itarenta 5, uwitarenta 2 n'uwitarenta 1. Akaba rero yamenyesheje ko ataca umuntu afise atahawe n'Imana, ari naco gituma umuntu wese abwirizwa gukoresha neza impano yahawe ku neza y'abandi, mbere no ku neza y'igihugu. Nico gituma Paulo abaza ngo niki ufise utahawe yewe muntu. Impano y'umuntu ni imucira inzira. Ndizera ko mwese ndongozi muri hano mutahura ko ibibanza by'uburongozi murimwo bitanye isano n'impano Imana yabahaye. Ikibazo rero subwinshi bw'impano uhabwa,
ikibazo ni ingene ukoresha neza impano wahawe n'Imana. Muri izo nyigisho nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe yashimikiye ku vyanditswe mu gitabo c'imigani 6 umurongo wa 6 ahavugwa ko akanyegeri katagira umwami ariko kakamenya kwiziganiriza kakarusha umuntu w'ikinebwe. Akaba rero yahamagariye abarundi bose kuvira hasi rimwe bagakora bagateza imbere igihugu kigashika kwihangiro kuko ngo birashoboka. Ikinebwe cicwa n'inambu kuko iminwe yaco yanka gukora cama n'inambu y'ivy'abandi igihe cose. Bijya ajya magume twaciyemwo yose nimufate ko twari mu bugaragwa turyana, ega mu bugaragwa naho barahapfiriye. Mbe Musa waje kutwicira ngaha twafuma twisubira hahandi, ega hariho n'abarundi n'ubu bagoma barota imbyane. Iki gihugu rero murumva arakiduhaye, dutangure rero dukura amaboko mu mpuzu tugendere mu Mana kugira ihezagire ibikorwa vy'imirimo yacu. Rero nk'indongozi nico dukwiye kuba karorero, tuba karorero gukora ijoro n'umurango. Paul yaratwigishije gukora ijoro n'umurango. Niba uvuye ku kazi rya saa 9 kubera iki musiganwa mu muryango muhagundanira mutaha kwirigara mugiye kuri kontwari, kubera iki mutogunana basi muvuga muti ngiye ku kindi gikorwa. Umunsi Burundi bwikanguye, ndizeye kandi ndabasavye iki gikorane gihere duhejeje kwikangura. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasozereye izo nyigisho ku ndongozi asaba abarundi kwiga gushima ivyo bafise. Indongozi zose nazo kuva hasi gushika hejuru zikabera abandi akarorero mu gutegura ku mwanya imigambi barangura uhereye mu miryango yabo. Mu nyigisho kugwaruka naho Aime Pascal Nduwimana arongoye ishirahamwe MAC akaba yahanuye ugwaruka kwihangiro ry'ibikorwa bahereye ku mutahe muto bafise ngo ivyo bikazotuma batera imbere muri kazoza bateza imbere n'igihugu. Nayo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu nyigisho yahaye ubwo gwaruka nyene kuri uyo munsi akaba yababwiye ko gukura amaboko mu mpuzu bagakora imigambi yo kwiteza imbere ngo ivyo nivyo bizotuma ugwaruka rw'u Burundi rushobora kwibeshaho muri kazoza. Yishimikije ijambo ry'Imana riri mu gitabo canditswe n'umwami Salomo mu gitabo c'imigani ikigabane ca 24 kuva ku murongo wa 30 gushika ku wa 34 ahavuga ko ugusinzira gatoya, uguhunyiza gatoya, ukurera amaboko byose bituma ubworo bukwinjirana. Akaba rero yaciye asaba ugwaruka kugwanya ubunebwe bagakoresha ubwenge kuko ngo ari wo mutahe bafise. Umutahe wa mbere Imana araguhaye wewe nyene ubwo bwenge wo muzirikanye wavukanye izo nguvu zawe ni umutahe nimero 1. Umutahe nimero 2 umuvyeyi wawe yaraguhaye. Umuvyeyi arakurera urakura kuko wari ntawo nikora ntiwari wishoboye, aragukuza uriga uraronka diplome. Hanyuma rero hageze hehe ko wirondera nawe umutahe. Muguri kuva ngo mpumutahe ayo maboko uwo mutahe ufise uvyaza umusaruro. Guhera uno munsi tangura murondere iyo mpano we Imana yaguhaye iwawe uheze ucuyikamisha umusaruro. Imbere y'umutaga wo ku munsi ugira kane w'ico gisabisho hakaba hari kwigenekerezo rya 29 Kigarama inyigisho zo kuri uyo munsi kugwaruka zari zishimikiye ku vyamwa byo gukora n'inyungu umuntu aronka mu gihe afise intumbero y'ico ashaka gushikako. Umukozi w'Imana Johnson yaremesheje izo nyigisho akaba yagize ati: Paul avuga ati jewe ndumuvuga butumwa sinigeze ndabagora. Twogira iyo mpwemu yo kuvuga ngo dufise intumbero
imwe, dufise amerekezo amwe, igihugu cyacu tubone giteye imbere. Uburundi bwacu buragukeneye, Uburundi bwacu bukeneye abakozi, Uburundi bwacu bukeneye abantu biga, Uburundi bwacu bukeneye incabwenge. Niwashaka kuba imburakimazi yo kwifuza ivy'abandi bambaye, yo kwifuza ubuzima bw'abandi, yo kwifuza ishusho y'abandi, uzobica ushaka kuba. Mugabo ni wavuga ati ndashaka kuba icyo Imana yavuze kandi ndashaka kubigira mu ruhara, birakunda. Mu gusozera izo nyigisho, urwaruka rero rukaba rwiyemeje gushigikira indongozi z'u Burundi mu gukora bivuye inyuma kugira ngo igihugu gishobore gushika kwihangiro cihaye. Nayo ku ndongozi, uyu munsi waranzwe n'inyigisho zishimikiye ku burongozi bwiza. Umuhinga mu bijanye n'uburongozi, Reverend Pasteur Niyonzima David, akaba yasiguriye indongozi zo mu Burundi ko kugira ngo igihugu gishike kw'iterambere rirama gitegerezwa kuronka indongozi zibushitse kandi ziciye ubwenge, abantu bashira ibintu ku rutonde, habaye ingorane bakamenya kuzitorera inyishu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye nawe mu nyigisho ziwe zo kuri uyo munsi ku ndongozi, akaba yamenyesheje ko indongozi nziza ari yija inama n'abirongoye, igakoresha impano ifise, ikagwanya ubunebwe, kuko ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yabo. Akaba rero yasavye indongozi guheba ingeso mbi ziva ku bunebwe, umwe wese akajya ivyo abiri yakuya. Ushaka kuba indongozi nziza, ntukagire ikimazi umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu arapfa. Amaze gupfa ucusigara wifumbereje. Kora nawe kugira ngo ushire ivyizigiro ku Mana yaguhaye inguvu ikaguha n'ubwenge bwo gukora. Haracari umwanya wo gusubiza no guheba izo ngeso mbi zose zituma indongozi nziza zidashikana ihanga kw'iterambere. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba kandi yavuze ko umurongozi mwiza yishira mu kibanza cabo arongoye kugira ngo ababere inyishu ibereye. Nayo kubijanye n'ijambo ry'urufatiro rw'ico gisabisho, umutambukanyi wa Sebarundi akaba yavuze ko ubunebwe bukwega amabi menshi, aca ahamagarira indongozi kunezerwa n'ibyo babiri yakuya, abahamagarira kandi gukora cyane kugira ngo ibikorwa byabo bize bibere akarorero abandi. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarangije asengera abari aho bose, asengera n'igihugu n'imiryango. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu, igenekerezo rya 30 Kigarama, umunsi wa nyuma w'izo nyigisho, ukaba ari nawo wari umunsi wo gusozera ico gisabisho cy'igihugu c'amashimwe. Umukozi w'Imana Claver Ndayisenga akaba yigishije ku ngaruka mbi z'ubunebwe, icokogwa n'inzira bocamwo ngo babugwanye. Indongozi yose rero ngo isabwa kugira imbono, igatanga akarorero mu bo ijejwe, ikongera ikagenzura yuko mu vyo bakora bariko bisunga iyo mbono. Kubwiwe ngo kazoza keza k'igihugu cacu ciza c'u Burundi ngo kari mu minwe y'indongozi. Kugira rero ngo ivyo babishikeko, igihugu ngo kirakeneye ingo z'akarorero zitekanye kandi zirimwo amahoro, uburongozi bw'akarorero, hamwe rero no guhindura ingendo n'inyifato. Umuvugabutumwa Claver Ndayisenga akaba yasavye umwe wese kuraba uruhara rutuma avuga ko igihugu gikenye, hanyuma abantu bose baje ku kivi bakore kugira ngo igihugu kibone gutera imbere. Mu gice ca kabiri c'izo nyigisho, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yagarutse cyane ku ijambo ry'urufatiro, aho yasubiye kwibutsa ko ubusuma butungisha umuntu umwe ariko bukica benshi. Sebarundi akaba yagarutse cyane ku bihugu by'Ubushinwa na Korea y'Epfo, ingene vyateye imbere mu mwanya muto kubera ubwira bw'indongozi, kuko ngo bakorera hamwe. Akaba yamenyesheje ko baba abaje muri ico gisabisho cy'igihugu c'amashimwe canke abatashoboye kuhashika, ko izo nyigisho zose zobabera karorero. Umwe wese afise ico yungutse. Inyigisho zabereye ngaha ni inyigisho zikomeye cyane kandi zerekana neza ko bishoboka.
mu mutima ndazi yuko umwe wese arafise ikintu aguma yiyumvira, kandi iyo umuntu ariko ariyumvira ivyiza aba ariko aratera imbere. Rero icyo navuga nuko atawogira ubwoba ngo yibaze ngo turi bantaco maze, ni ibintu byatwinjiyemwo gusa kuba kwitwa ntaco maze kandi ukimaze. Rero ubu twari nko kudukangura, ni kanguro twari dusinziriye, mugabo ndabona yuko tugira uwundi muvuduko mushasha fatiye ku nyigisho twakuye ngaha. Duhere kumenya uno munsi turamajahe, dufise iki, ivyo kuguma twidoga tubivemo, tubanze turabe vy'ukuri dufise iki. Turafise uri kurabiraba, turafise. Burya umaze kubona abantu bavuga ururimi rumwe, utanze message ishika hose, gushika ku muntu ari ahantu kure, burya iryo ni iterambere rikomeye. Kubona dushobora kuvugana tuti tugira iki, twese tukavyumva kumwe yuko havuzwe tugira iki. Ikigoye rero ni ikintu citwa kumvira. Ico kintu nasanze kiragoye kubera wa muzirikanye. Ico rero kumvira twotegerezwa guhindura, ukumva ko umurongozi wawe yavuze tugira iki, ukavuga uti yavuze tugira iki, nawe ukabwira uwundi, uwundi akabwira uwundi, twese tugaca tugira rimwe. Nico cyakijije abandi. Badusomeye mu gitabo c'imigani, ntako batagize kugira bigishe ikinebwe kuva mu bunebwe n'ingaruka z'ubunebwe. Rero ko dufise n'Imana itunywanisha, idushira hamwe, nibaza ko ari ibintu byoroshe cyane. Biroroshe yuko dutera imbere, tubumwe, nta kindi gikenewe. Twese murumva ko twahora tugwaye, nituvuge ko twese twari tugwaye, n'uwo bayarakize niyiyumvemwo yuko muri ubwo gwishi nawe arimwo. Hanyuma rero duce turabana nk'abavukana, tutangure duhanurane nk'abavukana. Nico gituma rero guhera ubu twovuga tuti nidutegerane nibihe twaciyemwo, hama duce dutangura guhanurana. Ni ukuvuga yuko n'umuntu iyo bavuye ngaho adahindutse canke hataje, tugerageze tumwereke ivyo twize kugira ngo tumuhanure aje ku murongo. Ndababwije ukuri, hamwe nkuba amashengero yose yomera nka paruwase Mutoyi, muze muraja kwiga, nk'ubu mukagenda muri paruwase Mutoyi mukaraba aho hantu muri ico kinogo, ingene abantu baho bavyutse bagatera imbere kurusha bari ku makaburimbi kubera iparuwase gusa. Ishengero ryose koza twumva ngo koperative ya paruwase Anglikane hajya, koperative ya paruwase y'ishengero Israeli hajya. Iri jambo rero mugende mugigishe, ntiriherere ngaha, tumare nk'ukwezi kose twibuka kugigisha mu mashengero yose yacu. Muri Ekereziya Katolika hariho umuhari atakindi bajejwe w'iterambere witwa Cropping. Nkabajya paruwase yose ikabigisha bagaca nibo baba karorero ko ku paruwase yose. Rero tugaca tubona abo nibo babaye umuzi w'iterambere. Ibi tubigize je ndavye kuva amakoperative agiye aho tugeze, ndemeza neza yuko ubu duciye tuva hasi 2025 muzosanga turabandi, tuzoba dufise igikorane cyo gushima ko twakize. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye akaba yasozereye yizeza abarundi ko kubera izo nyigisho ko atankeka ko igihugu kigiye gutera iyindi ntambwe mu iterambere. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Tubibutse ko cari kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'izahawe urwaruka mu kiringo c'igisabisho c'igihugu c'amashimwe cabereye mu ntara ya Cankuzo. Tukaba rero tubipfurije kuroranirwa muri uyu mwaka w'2024. Imana izigame igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi, naho ubutaha.